Ikigo Nanje Nobaho gikorera mu Kiyange ya mbere ni muri quartier Buterere kibicishije mu mugambi wacu inkingi muri bino bihe gifasha abana bagera ku majana 414 harimwo abavuye mw'ibarabara n'abakenyezi 125 abenshi bafisa mikoro make. Muri abo bana amajana 414 abafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu bararonswa inyigisho z'intango ibibafasha kumenya kuvuga no guharura kugira ngo bibize biborohere nibatangura amashure. Nayo abafise imyaka iri hagati ya 11 na 17 abo bita abadolescent bamwe batanguye guhumba aha nkuko mubibona bari mu buruhuko bakaba bariko basubiramwo ivyo bize kw'ishure, ariko ahanini bigishwa cane ingene umwigeme canke umuhungu w'umuyabaga ageze muri iyo myaka yo kwifata kubijanye no gutegura kazoza kiwe. Abageze mu gice ca kabiri c'amashuri nshingiro nabo biga ahanini ubumenyi mu bisata nka vyose ivyo bita connaissance générale kugira baze bamenye ingene botora ibisata bazokurikirana mu mashure ya kaminuza. Abigeme barigishwa no gutamba indirimbo n'imvyino ndangakaranga, abahungu nabo bariga ubutebetebe ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa acrobatie nko guca muri uwo muriro nkuko mubibona ibizobatuma bashobora kwiyungunganya bakaronka udufaranga baza barikorako. Bariga kandi n'indirimbo z'ikizungu zirimwo mbere n'impanuro. Nkaha uwo musore avuga ko bariko bahanura abana bo mw'ibarabara ko bova ibuzimu bakaja ibuntu bakaza nyabuna muri ico kigo nabo kikabarera. Ubutumwa twabwiye subundi nuko twatanze ingene abana bo mu barabara babayeho tobakebura bakaza mu iki kigo ca Nanje Nobaho nkuko natwe twajemo bakamenyera vyinshi bakarerekana n'ibarabara. Abo bana kandi imbere ico kigo carabahaye n'amakaye bazokoresha narijya umwaka w'ishure waruraye utanguye ivyo bakengurutse cane. Ndashimiye cyane kuri aka ganuke Nanje Nobaho, Imana ikomeze kubahezagira kandi bakomeze kubandanya umurimo, ntibakore twege gusa bakore n'abandi kuko sitwe twenyene tubuze uburyo. Abakenyezi nabo nyene ntibasigaye inyuma, bari mu migwi indwi yo kuziganya no kuguranana. Iyo migwi ikabikorana rimwe mu ndwi bakaziganya guhera ku gihumbi gushika ku bihumbi 10 hamwe rero n'amajana 200 y'intega bizoza bashira ku ruhande. Umunywanyi agacaronka uburenganzira bwo gusaba ingurane inshuro zibiri yayo afise mu kigega akayariha mu mezi 3 hariko inyungu y'ibice 10% ku kwezi. Abo bakenyezi kandi barigishwa kwiyungunganya biciye mu migambi mito mito nko kudandaza no kurima kugira baze bashobore gukoresha neza iyo ngurane baronke nico basigarana bamaze kuriha iryo deni. Barahabwa kandi n'inyigisho zifatiye kwirondoka rijanye n'amagara meza n'isuku ry'umubiri hamwe rero no guhimiriza abagabo guterera mu kugwanya amabakorerwa abakenyezi. Ikigo kiranabafasha kandi kuronka udukarata two kwivuza no kuvuza imiryango yabo, ivyo mbere nabo nyene bakenguruka. Uko tuyaziganya tuca twongera tukayaguranana tukaja kwifasha mu ngo zacu tukaja kudandaza utuntu duto nyene kubera imitahe yacu ibari mito mito. Twarateye imbere mu kumenya gusoma no kwandika. Kindi abana bariga. Aha turiga irondoka rijanye n'amagara meza. Aha twarize gukora twatuntu two kwifasha iyo turi mu butinyanka bita kotegisi. Emwe nibidasanzwe ni hatari. Iki kigo turagikenguruka gose. Ubu nta mukenyeza kigenda arasegerereza. Ige Ardi Ruremesha umuyobozi nshingwa bikorwa mu kigo Nanje Nobaho aremeza ko ico gikorwa kitoroshe ariko atakagumye bagumako, ari naco gituma atera kamo uwo wese yitaho ineza y'ibibondo n'abakenyezi ko yobandanya abafata mu mugongo kuko intambwe ngo ikiri ndende. Basanga bibliothèque bibafasha kunagura kumenya ubumenyi butandukanye. Hari imisozi y'amarara muri kano gace ka Buterere aho bashobora gufata bakishura inyishu kaba nk'inyishu mu guhingura ivyo vyitwa ko aramayarara kugira ngo bikunde bishobore kwishura ku bibazo by'iterambere no gukingira ibidukikije. Abana na cane muri iki gihe atari bose baronka icayi cyo mu gatondo kugira ngo biborohe kuja ku mashuri, dushobora kubaronsa ubuyi n'ibitumbura kugira ngo bikunde bashobore kuja ku mashuri bashoboye kuronka bike bishobora kubafasha kugira ngo kwishuri bashobore gutembera kugira ngo twishure ku mugambi watangujwe na leta wo gushigikira abana
mw'iterambere ryo mu mashuri basanzwe bigamo. Abana ntibakija kuyerera nk'uko vyahora, barafise aho bashobora kuza gukinira, barafise aho bashobora kuza kungurura ubumenyi, barafise abantu babakurikirana bakabafasha kugira ngo bashobore kugaragaza no gukuza impano ziri muri bo. Icambere twanza gushima igihugu kuko kiradufasha kuba aho dukorera hari umutekano, kuba batworohereza kuronka abo bana bagashobora kwinjira muri kino kigo. Tukanashimira n'ishirahamwe yitwa Sega Family Foundation ridufasha kugira ngo bikunde turonke ibyankenerwa vyose byo kushika kuri no mwanya, ariko ntidufise ibikwiye kugira ngo twishure kuhangiro twihaye. Cyo tuma dutera kamo kugira ngo uwo wese haba igihugu kirushirizeho kudushigikira, haba amashirahamwe mpuzamakungu ndetse nayo ngaha dufashe, yige duteye akamo atwumve biboneke neza ko ibyo washobora kuduha biza gufasha benshi bashoboka muri zone ya Buterere. Ikindi naco tushobora gufasha nabo bantu bose, buri abarundi ba mu mahanga bakunda kudushigikira, buri nabagwiza tunga bari ngaha turabatera akamo bumva abo bana baze kuraba ivyo dukora, babone vy'ukuri kwihangiro twihaye tuko turashika ko bukebuke, dushaka gusa ko abantu bashuriza kudushigikira nkuko bisanzwe biri. Abo bana imbere yo kuja kw'ishure babanza kubaha ubuyi n'ibitumbura kugira ngo bagende banonokewe, nayo imbere yo gutangura uyu mwaka w'ishuri waraye utanguye babanje kubamwa kugira ngo ntibaze birukanwe kw'ishure.